Ikibazo duhejeje gutanguza icese ngaha mu ntara nziza ya Butanyerera mu komine ya Ngozi. Ikigo kiratangwa mu gihugu cyose cy'u Burundi mu makomine yose atandukanye. Ni ikibazo cerekeye kwinjiza abigisha bari bakenewe mu bushikiranganje mu byo bujejwe hamwe indero n'ubushakashatsi nabo ku rugero rw'amashure kimwe bita fondamentale muri rusange. Harimo abigisha bo ku rugero rwo hasi, bamwe bigisha bavuga bita abigisha bo mu mashure mato mato, hakabamwo n'abigisha bo muri kimwe bita seconde mu mashure yisumbuye mu bisata bitandukanye, hamwe no mu mashure y'imyuga mu bita bisata bita technique mu bisata bitandukanye. Nico gituma mubona twabakoranirije hamwe muga muri wese akora ikibazo kijanye ni gisata asanzwe arimo. Batangura ikibazo twabamenyesheje ko uyu mugwi w'igihugu ujejwe gutanga ikibazo ku bakozi binjira mu kazi, twari mu bushikiranganje mu byo bujejwe rimwe bakozi n'akazi, uringa kugira ngo utange iki kibazo ku munsi we. Batangura ikibazo twabamenyesheje ko uyu mugwi w'igihugu ujejwe gutanga ikibazo ku bakozi binjira mu kazi, twari mu bushikiranganje mu byo bujejwe rimwe bakozi n'akazi, uringa kugira ngo utange iki kibazo ku munsi weje ku munsi wa gatandatu hazoca hatangura gukosorwa ikibazo cyatanzwe no ku munsi w'Imana, maze ku munsi wa mbere abo bona ko hari ico bohava bashikiriza bazogishikiriza, kuko intonde za mbere zimfata kibanza zizosha zimanikwa ahanyene bakoreye bakoze ikibazo bashobora kuza kuraba ko amanota baronse ahuye n'inyishu batanze. Ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu hashobora gukosorwa, hakigwe no gukosorerwa abo bose bagize ibyo bashikiriza. No kuvuga yuko mu itangurwa ry'amashure, amashuri azoza gutangura ababigisha abazoba bamaze gufatwa ko binjira mu gisata c'abigisha bazotangurana n'umwaka w'ishure nkuko ubushikiranganje bwabiteguye bukoranye n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo indero. Koreye ko barabe neza yuko amanota bahawe ahuye n'inyishu batanze, na cane cane n'inyishu zari zitegekanijwe, maze bace bitura umugwi ku rwego rwa komine mu bita amadese. Hariho umugwi ni nawo ukosora, ntibazogenda kumanuka ibujumbura, abari bose aho bakoreye ikibazo niho bashobora kwitura bace batunganiza muri iyo misi ibiri twababwiye.